Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije kaze muri no mwanya tugira tubashikirize amakuru avugwa muri rw'ikirundi twabateguriye nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Bamwe mu bapolisi bo ku biro vya zone ya Kanyosha barakubaguye kuri wa mbere umucamanza wo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura. Ivyo bikaba vyabaye uwo mucamanza ariko aja ku kazi nkuko bishikirizwa n'uwo mucamanza yakubaguwe. Mu gisata c'ubudandaji naho ngo kuronka isima ya Buseko sicoroshe vyemezwa na bamwe mu badandaza n'abaguzi bari mu bice bitandukanye idandarizwamwo, aho basigura ko iyo sima ibonetse ihera muri ako kanya nyene mu mwanya muto n'amakuru arambuye. Dasiye kuba ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazi na muntu, aho hari umucamanza wo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura yakubaguwe n'abapolisi bakorera kuri zone ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa mbere. Jean Paul Nshimirimana avuga ko bamuhagaritse ariko aja ku kazi kandi ko yari yaberetse ikarata y'akazi, akavuga kandi ko yanakubiswe cane imbere yuko yinjizwa agasho mu kiringo gishika isaha yose. Tumukurikire. No kuvugana ariko ngende n'amaguru hajya mu Kanyosha kujya gatanu, rero ndahageze niho abapolisi babiri niho bampagarika, bamaze kumpagarika bansaba vyangombwa bindanga. Jewe nahavuye ntanga ikarata y'akazi, carte professionnelle de magistrat. Bamaze kuyibona ndababaza ati none mu mpagariki iki, niho rero bamfata baza, niho maze kuba iyo karata yerekana yuko ndi umucamanza, nkanabivuga nkababwira yuko ndi umucamanza. Burya umupolisi umwe muri abo abanza kumpa urushi rwa mbere, atangwa no kumbaza ngo urumva ngo wewe ngo uraba ngo uducorere. Hama ndavuga ati none jewe no bacorera bigenze gute, ndabaha amafaranga aciye kuki. Ndavuga ati nimba hariho icaha ndiko ndakurikiranwa ko cyane ndiko ndakurikiranwa n'ubutungane, hari icaha nkekwako ko ari by'ukuri boca banyereka iyo manda bampagarikiye ko. Umupolisi umwe bari kumwe n'uwo mwarabu yirabura, wewe yaratoye iyo karata arasoma araraba, nta na kimwe yasubiriye kumvugisha. Yongera nkubita urundi rushi, nca ndamusaba ati hako uwoguma nkubitira ngaha nyemerera ugende uzane ubatwara ngaha kuri zone, hanyuma jewe ndamwisigure ko ndamwereke n'ibindanga. Maze kubimwereka we akabona yuko nakoze ikosa mpanwe, asanze ntakoze ikosa naho aheze andekure mbandanye. Iyo yagiye hobwo yaragiye kubwira abandi bapolisi bace baza ari benshi baze kumufata. Niho rero jewe nahavuye bariko bavuga ngo bantu hari mugasho, ndababwira ati none jewe muntu wara mugasho muriko munyagiriza iki, nikihe caha jewe ndiko ndakekwa ko cotuma muntu wara mugasho. Niho rero negera ahantu hari bantwara nyene bakubita indembo amashi, murabona aha hose naho bakubise aha ino mu mugongo no ngaha hose. Abambonye bo bejo babanyagihugu bene gihugu bariko baracamwe barabavuga bati none ibi bintu uyu muntu bibaye ko byagenze gute. Nyuma rero inkoni zirandembya, amashi yarandembya, indembo ntibanyumvirije, ahubwo yakarate ico bakoze bace bayita hasi, baca bajako barayihonyanga nyene n'ibotine barayihonyanga. Uwo mu brigadier nyene yaje ubwanyuma niwe yaciye ashika caramfata, ndarekura ca giti acantwara ashika n'indani mu gasho, abandanya ankubitirayo mu gasho. Jean Paul Nshimirimana asaba ko abapolisi bamukubaguye bohanwa vy'akarorero n'ubunyene. Tumukurikire. Nkasaba yuko ubutungane bwo kurikirana abo bantu kugira ngo n'uwundi ari ku ruhande avyumvira ivyo bintu bibashe gucika mu gihugu cacu c'u Burundi, kuko ari jewe nk'umucamanza ndabikorewe. Umuntu yoca yibaza uwo ari we wese yo kwiyumvira ati mbega umunyagihugu wewe, umwene gihugu wewe asanzwe wewe bimeze gute. Makuru twahavuye turonka avuga ko babiri muri abo polisi bamukubaguye bahavuye bahagarikwa ku muhingamo ho kuri uyu wa kabiri.
tuve mu gisata c'agateka kazina muntu tuje mu gisata c'ubudandaji aho abanyagihugu barondera isima ya Buseko bavuga ko kuyironka bitoroshe haraciye ikiringo kirenga amezi 3 mu bice bitandukanye idandarizwamwo nko muri quartier asiatique no kuri Gare du Nord. Bamwe mu badandaza n'abaguzi bavuga ko ibonetse hatamwanya imara abayikenera kuko abari benshi bagasaba ko iyo sima ya Buseko yoboneka kugira ihabwe abayikenera. Idonido na Jean-Marie Mayonga. Aho twaciye nko muri quartier asiatique no kuri Gare du Nord. Muri quartier asiatique isima iboneka niyo bita Dangote, nayo ya Buseko ngo niyo ibonetse abayikenera ntibakwigwa ngo kuko imara umwanya nkurume. Aho muri quartier asiatique aho isima Buseko idandarizwa amazu yari yugaye, ahandi naho byaboneka yuko hagaragara. Bamwe mu badandaza kimwe n'abaguzi bakavuga ko badatahura imvo y'ukutaboneka kw'iyo sima ya Buseko. Sima ya Buseko majambo make ntiboneka vraiment. Twebwe nk'abadandaza biratuma n'ibindi bidandazwa bidasohoka kubera niyo sima abanyagihugu bari bamenyereye. Numva bica bituma indi sima nayo iva hanze iza izimvye. Sima ya Buseko nayo turonka kubera batanga imodoka imwe, ugasanga nk'iyi RNE batanze ko imodoka imwe, urumva ko idashobora gukwira abanyagihugu bose. Nico gituma mwama musanga ahantu hose haje isima haba imirongo myinshi igahera bamwe bagitonze batarashikirwa kubera batanze isima nke. Biratangaje ukungene umuntu agira amafaranga yiwe akabura ikintu ayagura ku kintu gikorerwa mu Burundi, ahanyene mu Burundi kandi bivuye hanze bikaguma biboneka ku bwinshi. Abakenera isima ya Buseko bagasaba ihinguriro ry'iyo sima kongereza umuvuduko kugira ngo bakore iyo kwira abayikenera. Twe nk'ico dusaba nk'abanyagihugu nuko abakora Buseko, abantu bajejwe uruganda rwa Buseko bokongereza umuvuduko kubera irya sima ibizimbutse kwibe yo hasi. Muri ko muraraba Dangote y'Intanzania iri ku 40 n'amahera, urumva umunyagihugu mutoya uri kuramara ngo ave kwisima ya 24500 aca atarukira kwisima ya 40 n'amahera, urumva ko bica biba birebire. Twebwe rero nk'abadandaza dusaba leta yuko yoshigabanya nk'ikori kwisima ya Dangote canke yo muri Zambia kugira ngo iyo Buseko niyaba ibuze twe tugume tuko turakora ukuri kwamwe. Iyo sima Buseko itaboneka ngo hakaba haheze hafi amezi arenga kuri 2 abayikenera batayironka uko bavyifuza. Amakuru twateguriye arabandanya mu gisata c'amagara y'abantu. Ibikoresho vyo kwikingira ikiza ca COVID-19 bifise agaciro kagera ku miliyoni 73 z'amarundi n'ivyo zatanzwe n'ishirahamwe Comifac ribicishije mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ibidukikije. Berkimasi Hatungimana arongoye ikigo OBPE yashikirije ko ivyo bikoresho bije gushigikira mu gukingira ingenzi kwijanye n'igurirana ry'umugera wa COVID-19. Inkuru tubaza Oda Ndayishimiye. Iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho bitandukanye vyo kwikingira ikiza ca corona yatanzwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ibidukikije ibicishije mu kigo kijejwe gukingira ibidukikije OBP. Yashikirijwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'abasanzwe batwara amashira hamwe yigenga. Berkimasi Hatungimana arongoye ikigo OBP yashikirije ko ivyo bikoresho bije gukingira ingenzi n'abantu bagendera mu mashamba kingiwe bicishijwe mu mavurira hegereye. Ibikoresho byaje kugira bishigikire ubushikiranganje binashigikire niko gije gukingira ibidukikije mu Burundi kuko murazi yuko ingenzi nyinshi zigendera ibibanza bikingiwe na cane cane amashamba kingiwe, ugasanga yuko abantu bagira uruja n'uruza muri ivyo bibanza. Hari igihe ushobora gusanga n'uyu mugera wa corona utera uzuriyongera. Nico gituma rero twaciye dushima yuko amavuriro asanzwe yegereye ivyo bibanza bikingiwe ariyo ahanini yoronswa ivyo bikoresho hamwe n'abasanzwe badufasha mu gukingira ibidukikije. Mwabonye nk'abaserukira ishirahamwe Inipurba ry'abatwa kuko nabonye turazi yuko hariho benshi usanga babana nayo mashamba nabonye mu baronkejwe ivyo bikoresho.
umwe mu baronkejwe ivyo bikoresho Masunzu Renilda nawe aravuga akamaro bigiye kubagirira muri bino bihe vy'ikiza ca COVID-19. Bidufasha kudashobora kwandukirwa n'ico kiza ca COVID kuko harimo n'ibintu byo gukaraba byo kukingira ku munwa byense duca dushiramwo n'ivyo kubigisha kugira ngo ntibafate zirya ngingo zose zo gutuma abantu bategerana kuko umunyagihugu wo hasi niwe arinda kuvyumva cyane akongera akabibwira n'abandi. Ivyo bikoresho biciye amafaranga y'amarundi miliyoni 73 ngo ntibikwiye kuko bizotangwa ku mavuriro 6 gusa kandi amavuriro akikuje ibibanza bikingiwe ari menshi. Ayandi mavuriro akaba azobironswa inyuma y'isuzuma rizokogwa ku kamaro bizoba vyamariye abanyagihugu. Urakenuye Oda Ndayishimiye kuri iyo nkuru. Intwanza ngabo ikukurutse irahabwa akarusho ko kuzana umuduga utarishikori ico bita exoneration. Ivyo biri mu nteguro isubiramwo ibwirizwa rishinga amategeko agenga intwanza ngabo z'igipolisi c'u Burundi yemejwe n'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere. Bamwe mu batowe n'abanyagihugu barerekanye amakenga yabo kwiduzwa ry'uturusho twari dusanzwe dutegekanije. Inkuru tubaza Moyize Misago. Ingingo ya 34 iyo nteguro isubiramwo ibwirizwa rishinga amategeko agenga intwazangabo z'igipolisi c'u Burundi itegekanya ko intwazangabo ikukurutse ihabwa uburenganzira bwo kwinjiza mu gihugu umuduga itarishe. Umushiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano we asigura ko ari ugushimira abaharaniye amahoro n'umutekano mu kuja mu buzima bushasha. Bamwe mu bashinga amateka bakabona ko ivyo bishobora kuduza uburusho busanzwe butegekanijwe. Umushinga amateka Agathon Rwasa ari muri abo. Basanga shakani ya dépassement yiyo monta wagize antenne de centaines de milliards. Allez, si on ouvre encore davantage, il va y avoir on créer un mandat d'énorme. Jadi dari itu waktu mwirukiye kugure paquet chora abantu arabtrade. Umukuru w'inama nshinga amateka abona ko utwo turusho twumvikana. Umushinga amateka Daniel Gelaz Ndabirabe agashikiriza ko bikuye ko bija mu mategeko ashyira mu ngiro iryo bwirizwa. Cyumviro cyuko bafase bohayo facility abofisi bagiye muzamukuru kirumvikana iyo exoneration yoshora kuba kumvikanwa n'ingene yoshora gutanga ni kintu nacyo cyo precise tuvyibaze muri texte d'application. Ukuretse ko bashobora kuba muri déplacement irashobora no kuba sous autre forme. Iyo forme ikazogaruka igafasha muri ya déplacement kure bariko twiyumvira. Umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano iterambere rusange Gervendera ko buca abona ko leta ihaye intwazangabo utwo turusho ari iteka ku gihugu. Umufisiye w'igipolisi yakoreye kariyeri yiwe neza n'imitego yose acamo hakagera yuko ataha leta igize akakigoro ikamuhereza exoneration tuvuga tuti coba ari igikorwa c'iteka. Sinibaza yuko ari bo boca batuma ayo ma exoneration y'abamaremare cyane na cyane kuko izo modoka bazogura sikime nayo ma exoneration yandusanga abandi bagura imodoka bizimvye. Nayo ku yindi migwi y'abari mu rwego rw'igipolisi umushiranganje Ndera ko buca amenyesha ko bahereye ku ntwazangabo baravye uko ikigega cy'igihugu cifashe. Ni hano duciye dusozera amakuru havugwa muri migwi kirundi twari twabateguriye. Mwakoze kubona mwayakurikiye. Ndashimiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.